tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Imana ishimwe. Vuga ati ndakunda mpwemu yera. Vuga ati ndakunda mpwemu yera. Abikolosayi 1:10. kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo mwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwizwa mumunezereza muri vyose. Umuhimbaje data ryari igihe ugize ibintu bimunezereza, niko kantu agomba gucakira. Mbwa ivyo bimunezereza, mu bimunezereza rero ni ibintu biva hehe? Ni ibintu biva kuri mwemu agwaye kumutazirisha. Amen. Yindi verse 1 Corinthiens 10 verset 31. Nuko iyo murya canke munwa canke mukora ikindi kintu cose, mube mukorera vyose gushimisha Imana. Nuko iyo murya my God, mwumvirize ingene adoration iragutse cyane, gushika ku byo turya, ivyo tunywa, n'ingene tubayeho. Ivyo byose mubikore kugira bishimisha Imana. Basha ngenda babwira ibintu biremereye gusa sinzi ko muza kubyakira. Biratangaje ko Imana idukeneye ko adoration gushika ku gufungura, mu kwambara, mu kugenda, mu kuganira n'abantu, mu mwanya wose ikeneye ko uri muri worship. Mbwa ivyo kugira bikunde bisaba ko umwanya wose uba wuzuye mwemu. Bisaba ko umwanya wose mwemu yaragenda arakwinspira ivyo ukwiye kugira. Nshoboye kugira visite Claude, iyo visite igacika worship. Haleluya. Kubera mvizise umuntu data yashaka ko mvizita muri uwo mwanya. Haleluya. Nshoboye gutanga nkaza nk'ubu nkumva ikintu noha uyu no mupapa. Muga ikiyenda muhaye kiba kinini cyane gito, sivyo bitangura kugira data nezererwe. Ibitangura ni kuba nagize ibyo nabwizwa kugira muri uwo mwanya. Ivyo rero ngize mbaye inspire na mwemu. Ivyo ngize nivyo data yashaka ko bigirwa kandi nivyo bimunezereza. Haleluya. Muguhimbaza data rero amasaha 28 kuri 28 bisaba ko muri connect na mwemu ayo masaha yose kugira umenye nkwiye kwishura iki, nkwiye kuvuga iki, ibi nkwiye kubireka, ibi sinkwiye kubivuga, hasi nkwiye kuacha, uyu sinkwiye kujana nawe. Hariho umuntu nosezera data akavuga turampimbaye. Hariho undi muntu no kwifatanya nawe data akavuga ati ivyo bintu kize sivyo. Biriva ngo nimukababaze mwemu aba muri mwebwe. Praise God. None mwemu yari mwazi ngo nibindi mubabaza. Igihe cyose ukoze ibintu binyuranye n'ubugombe bwiwe, ivyo nivyo bimubabaza. Praise God. Naimze ngo Imana ishimwe cyane. Nico gituma Imana igomba umuntu yimbaza neza. Burya ni adressa kuri capacity ufise yo guhimbaza Imana. Capacity cyase kuvuga iki? Ushaka kuba utari umucuraranzi, ushaka kuba utari umurimbyi afise ijwi ryiza, ushaka kuba utari ikina kijya mu byerekeye guhimbaza, ibi dusanzwe tuzi. Mugabo ushoboye kuba umuntu agendera kuri instruction yose Imana imuhaye. Ushaka kuba umuntu ukora ikintu cyose data kubariye gukora, ukacugikora. Wewe Imana igize liste y'abantu bahimbaza Imana neza, iguhamagara ubwa mbere. Haleluya. Okay, aha rero turi ngaha, no musinshaka kubafasha. Turi ngaha tuko turahimbaza Imana, mu ngoro y'Imana. C'est vrai ibyo tugira twebwe kura mwemera duhaye kubigira. Mugabo kenshi kubera ari muri dera bari imbere yacu, ategezwa kuba ari connect n'ijuru kugira natwe cyo tumuforwinga. Praise God.
ategerezwa. Nicyo gituma nkunda kubwira abaweritere imbere yo kuza hano hantu turi udufashe, senga Imana uronke indirimbo pana mu mari muzoheruka kera, uronke indirimbo mwemu yaraguhaye udufashije izo mwemu yari kadufashisha uwo mwanya. Haleluya. Erega abantu bokorana bagahimbaza bagatazira bagatamba bagaruha, mbwa data atakintu kimwe yakiriye muri ivyo bintu. Mbwa abantu bashoboye kuzano bagahimbaza indirimbo imwe canke zibiri, data akaryoherwa. Reka yo ndababwira bani Imana, hari ikintu gikwirikiye data aryohewe. Amakoraniro yose ahimbaye data, badugije data, bakoze ku mutima wa data, data arabahezagira. Kenda babwire ibi bintu narimeje kuvuga ati president iyo aryohewe n'abajya batamvyi kesha asiga agavye ibintu agavye ibindi. Nimwibaze ngo nibo bavyishizemwo. Niko Imana imeze. Igihe kimwe Isaka ahamagara umuhungu we Esau, ambwira ati Esau, we urazi ngomba kukuraga, mugabo genda ufate uhige, hama ufate icyo gikoko uhize uteke inyama zacu zicumbe, hama uzinzanire inge ndyoherwe, hama ndaguhezagire. Mwumvise ako kantu? Inge ndyoherwe hama ndaguhezagire. None ko ari imvura kubera kubanza kuntuma guhiga, hama nteke, hama uge, hama umpezagire, nagira uwo mugisha birazwi ni jewe ngenegwe ndawugenewe, rero mpezagire utirigura ntuma ibikorwa byinshi. Praise God. Mugabo umuntu aryohewe arafise ingene ahezagira. Daye ntushobora guhezagira utaryohewe. Haleluya. Alors Isaka avuga ati naho ari ivy'iwawe hari ikintu bigusaba, mbanza kuryoherwa hama ndaguhezagire. Ikosa Esau yari afise muri uwo mwanya, ntiyari afise icyo kintu cyo kunezereza papa wiwe, aca banja kujya kukirondera. Muko kukirondera, mama wiwe umugore wa Isaka, Rebeka, yarazi ivyo papa akunda, yarazi umunezera. Andagomba munyumve abantu Imana, yarazi umuhezagira, yarazi umuryohera. Mugabo Yakobo ntavyo yarazi. Wa mama wabo acahitana Yakobo ati erega we hari akaje utamenye, hari ibintu biriko biraba ngaho utamenye. Esau agiye kurondera ibintu binezereza papa wiwe kugira muhezagire, kandi ivyo bimunezereza genda bizi. Ashaka inyama zicumbi, ati rero umviriza wegenda uzanira umukuku, hama unzanira impene hajya ndayibage ndazigutekera kubera genda zija shaka. Yakobo siwe yateze zirya nyama, zirya nyama zatezwe na mama wiwe. Mama wiwe niwe yarazi ivyo se wiwe ashaka, acagenda arabimutekera bimaze gusha bikicumba, aca aramuhereza ati Yakobo irukanga isa ataraza, genda ubimuhe. Papa wiwe arajya araryoherwa hama aramuhezagira. Mumashaka mubona aka kantu kumenya ibyo akeneye. Haleluya. Akandi ka kabiri ishaka kumumenya, karobaso tarabaye kimwe. Esau kuba atarafise ikintu gikenewe muri uwo mwanya, Yakobo agaca kironka muri uwo mwanya, hama agaca kironka. Mugabo ntivyavuye kuri we, vyavuye kuri nyina. Nyina niwe yamubwiye ati ashaka ibi. Muri iyi kadre ndavugiramwo, nyina we ni nka mwemu yera. Mwemu yera niwazi ibintu data akeneye mu mwanya vyo munezereza. Mugabo Esau yakoze ikosa, yari mu bucuti n'abantu sofu nyina wiwe. Iyaba mu bucuti na mama wiwe byari gushoboka ko abimubwira kare ati gumiza inyama hagufi, canke nawe yari kwigwa kujya arahiga, yari kubwira mama we atumviriza
ngirira nk'ako kantu agomba ugire Yakobo. Mugabo yagize agenda yizera inkomezi ziwe, arakora amaraza aramuhereza, mugabo asanga yamaze kumuhereza uwundi. Biya biraheze. Mu vyerekeye amashimwe abantu b'Imana, igikomeye ico data ashaka burya si ibintu vyinshi twava tugira canke twagize. Akeneye vyo, akeneye ivyo ashaka, akeneye ivyo akeneye muri uno mwanya. Ivyo navyo bimenya gute? Biriva ngo ntawuzi biri muri data atari mwemu. Nibiciye muri mwemu tuvuga ivyo data ashaka, nibiciye muri mwemu dutamba intambo data ashaka muri uno mwanya, nibiciye muri mwemu dutanga ibimazi data yarakeneye muri uwo mwanya nyene. Mbwa rero tuyimuhaye aranezerwa, anezerewe, hama akurikiye ikintu arahezagira. Buri Imana, uyu munezero twumva mu makoraniro tukaryoherwa tukamererwa neza, si wo wari objectif w'ikoraniro, sivyo vyategerezwa, sivyo twaje dushaka. Ibi ni ingaruka z'ingene data yakiriye amashimwe yacu. Data nezerewe aguma umunezero. Kono mundaba nk'abantu bariko baravyumva cyane. Praise God. Mbega muri ko muravyumva? Guhimbaza Imana kwawe gusunitswe na mwemu, ushobora kubikora mu ndimi zitamenyekana. Mbega nimwave mwimvira ngo umuntu wese avuze mu ndimi zitamenyekana ahimbajije data neza. Umuntu asenze, somera Actes des Apôtres 2:4. Bose buzuzwa mpemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Nkuko mwemu agize iki? Batangura kuvuga mu ndimi nkuko mwemu abahaye kuzivuga. Finalement umuntu yovuga mu ndimi zitamenyekana atari mwemu amuhaye kuzivuga. Mbwa aba bobo bavuze mu ndimi nkuko mwemu abahaye kuzivuga. Alors indimi wokoresha muri worship si zarizo zose, ni indimi mwemu aguhaye kuvuga ku bwa data. Haleluya. Jemwe nibonera umuntu iki ariko arakina filime, hama akavuga mu ndimi zitamenyekana muri filime. Nibaza ko hagera mwemu amuhaye kuzivuga. Hari na mbona bure basigaye barabipirase cyane no mu matelefone ukabana kwandikiye ngo zolobra hadoloba. Nkavuga ati Imana yo mwijuru utabarishe. Ndimi zisigaye zandikwa muri message. Ngo robo akakubita ku stati ngo aravuze mu ndimi zitamenyekana. Imana idufashe kweli. Haleluya. Mbwa Biblia ivuga gutya, ivuga ngo bavuga mu ndimi zitamenyekana nkuko mwema abahaye kuzivuga. Myani majambo ibintu byose bivuzwe atari mwema yarabisunitse sivyo, bishake biba bifite foroma y'indimi zitamenyekana sivyo. Murambona abantu bakina comedy akazivuga atarakijijwe ngo nibi hari abantu numvise baziga. Sinabwiye umuntu nigeze gufasha akambwira ngo yo ngo pasa ngo ndazirembeje, nende mubwira ati ngo ndagufashe kuzura mpemu yera, ati nawe uzuye mpemu yera uvuge muri Amerikana. Ngivyo ndabigejeje kure, nino nibigejeje hehe ngo maze kwigiza itari nke ngo hajye uvuga nandika ndafuse nk'amafraza 5. Nizo uvuze amafraza 5 ngo ndafuse amafraza 5 ngo ndiko ndayimenyereza gusa. Yo rero dukoranye uko uwo mubona nawe nyine hashuhije, indimi ari indimi yashuhije. Mbwa nari kavuga nkuko mwema muhaye kuzivuga, ari kavuga nkuko abandi bavuze. Aro amashimwe data ashaka mbere reka mvuge n'amasengesho data ashaka nayo mwema asunitse. Ibyo mwema asunitse nivyo bikomeye gusumba ibyo ugize. Aro mwari muzi ko umuntu ashobora gutamba muri mwemu yera, mwari muzi ko umuntu ashobora kurimba muri mwemu yera, mwari muzi ko umuntu ashobora gutwenga muri mwemu yera, mwari muzi ko umuntu ashobora kuduza ibiganza muri mwemu. Ibyo rero vy'imwemu ivyo data ashaka, nivyo data bimushimisha, niyo worship ya data. Umuntu ashobora gukora ibintu byose.
ibintu bashobora kubandanya bikorwa uko byahora bikorwa havuyemo ikintu kimwe cyitwa mpwemu yera. Mpwemu yera ahantu atera ubwoba arashobora kuva mu bintu muga ivyo yabigishije bakabigumana bakaguma babigira kwa kundi nyene mugatakiri muri ivyo. Kada bisubiremo ngene mwabyumvise. Mbona nk'uyu mugwi yadufate ko ari class ya mpwemu yera. Mpwemu yera ashobora kuza kabigisha ibintu bakabimenya. Hama bakamuta. Hama mutaye akabirekera. Bagaca babandanya bagira vya bindi yabigisha mugatakirimwo. Uwaravye baracagira vya bindi nyene bigusaba kuba uri spirituel kugira umenye ngo nabo ariko baratamba Imana ntirimwo, nabo ariko barasenga Imana ntirimwo, nabo ariko baratamba batazira ibyo bagira byose Imana ntirimwo. Ivyo rero nibinezera data, ibinezera data nivyo mpwemu yera asunitse. Kazotarabaye sinzi ko tuzotera turonka abaririmbyi nka ba Dawidi. Dawidi birivuga ngo igihe isanduku y'Uhoraho yari itamaje Dawidi yagize umunezero mwinshi muri mpwemu bivuga ngo aratamba gushika impuzu zimukorokana. Alors namanuva kumenga abantu igitangaza bagishira kuba impuzu zaramukorokanye. Mbwa igitangaza si kuba impuzu zaramukorokanye kumukorokana ni dimension ariko ataziramwo atari gishobora kwikontrola. Igitangaza ni gihagaze kuri izo mpuzu zakorotse, gihagaze muri iyo dimension yararimo. Ibaze dimension yibagira ubwami, yibagira ko ari umwami, yibagira ko ari imbere y'abarongoye, yibagira titre y'icana. Iyo niyo dimension iteye ubwoba. Kuba impuzu zarakorotse hari abantu ngabo mu mabuwate birigo baratamba bari gusa zitanakorotse bazikuye. Igikomeye niyo dimension yari karataziramo gushikaho atakara akabikirira data terma. Umugore waramuraba mwumvirize rero abantu umuntu bashobora kuba muri kumwe no muri eglise mutari ku madimasi yamwe ugasimba agakora ati mugabo nane warabuza ahantu gira gym aha muri eglise urumva gusa ngomba ndagufasha ukabari hano hantu ukunda kwimvira ivyo bintu Imana igufashe ubihebe kuko wavumera nk'umugore wa Dawidi Mikali. Bivuga ngo yararavye Dawidi. Ikintu kibabaje iyo umuntu mutari muri dimension imwe spirituelle ivyo ugira byose arabigaye. Reka ndababwira ibintu vya mbere bigayise ni ivy'imwemu ku muntu atari uw'imwemu. Umuntu yize ariko aravuga ngo rakose breheto sikara amuna kuraba ati urashobora kubika igihugu gushiki hose. Ibintu vya mbere bigayise ni ibintu vy'imwemu ku muntu atari uw'imwemu. Umuntu yagira ibintu vy'imwemu umuntu ari umuntu amuraba bati sha wewe ngira hari akantu kasose mu mutwe. Mugabo so gusota ivyo n'umugore wa Dawidi ivyo yumviye yamuravye gutya aravuga ati ati je ndamurindiye Dawidi amushikira cyangwa ati vraiment uno musi waragahora imbere ya Isirayeli tacha gusarisha gushiki hose wibagiye icuri burya bukobwa wari kwitambya kiza imbere yabwo nta niso mufise uri umuntu w'umushinga nayo umwami igihugu cyose cyemera. Rege duhimbaza Imana amajwi nkaya aragaruka sha himbaza mbwa ntusarisha. Ibuka ko umu intellectuel, ibuka ko uri quelqu'un, ntuwave uherayo gose. Ngabo n'abantu b'imhemu bonyene barengera ivyo vyiyumviro agahimbariza muri iyo dimension ndiko ndavuga. Praise God. Kandi bani Imana data aranezerwa n'abantu bari kwamuha amashimwe gutyo. Kandi bani Imana nubona je nama mvuga ugukomera kwa Dawidi guhagaze mu kintu kimwe. Dawidi yari mu worship wo hejuru. Kimwe bintu Dawidi ndamuzi ko yari mu worship wo hejuru. Yari umuntu ahimbaza Imana atema ku buryo nigiye yisanze atari dinye guhimbaza Imana yaciye agenda abwira mpemu yera ati ndagusavye data ndagusavye ntunkure ko mpemu wawe. Urazi gituma nemubwiye ngo ntunkure ko guhimbaza, nemubwiye ngo ntunkure ko ya mazaburi, yamubwiye ati ntunkure ko mpemu, kuko mpemu niwe yahora avyanima, niwe yabishamo umuriro, niwe yabihagurutsa. Umuntu yavuye ko mpemu nashobora guhimbaza ngo bikunde, ashobora kubandanya gira vya bindi nyene atamba. Niho rero bigoye, niho rero bikoreye kudetecta iski umuntu ari under the spirit canke ari mu mubiri.
Imana ishimwe cyane. Umuntu ari under the spirit shaka umuboha amaguru ushireka amaboko, biriva ngo baririmbye imbohe zose zibumva, baratazira imbohe zose zibumva, hama ijuru yanezerwa rirekura umumarayika wabyo. Shozi kw'Imana buramanuka. Kubera iki? Bibaza ngo hari bitari vyavuze, nta bitari vyavuze. Mugabo bariko baragira ibintu buri puse na mpemu yera. Na kimwe cyari so barakatarabaya. Ari ibintu ngomba kuvuga mbwa nkumva no hava ndabasunika imbere cyane. Mava ndabasunika imbere ahantu mutarashika. Ndabasunikire base. Mumbabariye ndabivuge. Praise God. None uretse gituma ibintu byo guhimbaza Imana mu bintu byatanguye kuba pirate, ibintu byatanguye gupirata birimo. Umuntu ashobora kugenda akiba amafaranga nk'umuriyoni cyangwa miliyoni nk'ijana, akaja agenda kubaka inzu akihuta, akajaza ngo mu mwanya shima Imana. Cyuko umuntu atamba, narakubonye Mana, narakubonye. Kandi ariko atamba yanzu, ariko atambira yanzu. Okay, bari tuvugana ukuri, ibyo nishimwe. Ibyo nishimwe bari Imana. Mugabo agatamba imbere. Mugabo icyatazi gutamba guhimbaza ni data bishiye ko kashi ko ari by'ukuri. Oro ibintu byose atari we yatanze, atari we yakoze mu buzima bwawe kumuhimbarisha, sivyo? Reka ndabivuga ukundi kuntu, nivyo data yakoze mu buzima bwawe bwose, vyose muri worship nibikenewe. Yaguhaye umwana, yaguhaye umugabo, yaguhaye akazi, yaguhaye abantu, abagenzi, vyose muri worship nibikenewe. Mbwa muri worship ni mwe muyera menya ko muri umwanya hakeneye gushimira Imana abana, umugabo adakenewe. Ni mwe muyera menya ko hakeneye gushimira Imana akazi, umugabo n'abana badakenewe. Nivyo Mose yabwiye Farao, yamubwiye ati umviriza, nitugenda gutanga ibimazi, ukatwemera tugenda gutanga ibimazi, abana nitubasiga, ibitungwa nitubisiga, abagore nitubasiga, ibintu byacu byose turabitwara, ngo kuko nitwashikayo Imana niyiri bumenye ibyo dukoresha mu kwihimbaza. Yavuze ngo Imana niza kwitoreramwo, yashobora kuvuga ati koresha abana mu mpimbaze, cyangwa ikoresha ingamiya n'abahaye mu mpimbaze. Mugabo utabitwaye mu guhimbaza Imana, ntuza kwironka, Imana niza ko ntigifatira ko. Kuri iki rero mvuze ngaha, nyumviriza, ikintu gikomeye igihe cyose ugiye imbere y'Imana, banza wegeranye imigisha yose Imana yaguhezagiye. Reka ndababwiye igituma abantu benshi badahimbaza, baza imbere y'Imana buzuye ivy'Imana itarakora. Tuje muri worship imbere y'Imana, zana ibintu byose Imana yagukoreye byose zubizanye imbere y'Imana, hanyuma wewe niwitorera ibyo uza guhimbaza Imana. Byose bishira imbere yawe, hamasenga tazira Imana. Muri uko gutazira Imana yaza gutoramwo ivyiza gukenera kugira itazirisha. Haleluya. Imana yaza gushwaziza itore, tumviriza muri umwanya mpimba. Siziko birabashikira igihe uza mu ngoro y'Imana kumva agakiza nico kintu cyonyine woshimira Imana, agakiza konyine kumva nico kintu cyonyine woshimira Imana. Kumva ibindi bintu byose umenga nibisanzwe, nta kintu Imana yakoze ari gisanzwe, ivyo Imana yakoze byose nibiza. Muga muri uwo mwanya hakeneye kwitazirisha agakiza. Haleluya. Hari igihe uzi imbere y'Imana wuzuye ati Imana warakoze kumbohora, ugatondekesha Imana warambohoye iki. Hama wazi imbere y'Imana kumva nico cyonyine kihari, Imana wangize uwidegembye, kumva usishime ryonyene rivuga ngo Imana wakoze kumbohora. Suko ari byo byonyine yakoze, nico kintu mpemu yamuritse gikenewe muri uwo mwanya ko data ahimbarishwa. Wimbaza data mu mpemu no muki,
no mukuri.